Inyuma yaho leta y'u Burundi imenyesheje abarundi n'amakungu inkuru y'umubabaro y'urupfu rwa Petero Nkurunziza yararongoye igihugu c'u Burundi, ikongera igatangaza ko hatangujwe ikigandaro c'imisi indwi mu gihugu cose, utembereye hagati mu gisagara ca Bujumbura uhasanga uruja n'uruza naho abantu atari benshi mu mabarabara nk'uko vyahora, biribonekeza ko ibikorwa bimwe bimwe biriko birarangurwa. Eka n'amadarapo y'igihugu yadugijwe igice nk'uko vyasabwe na leta y'u Burundi ibicishije ku muvugizi wayo Prosper Ntawugwamiye. Ku ngoro y'umukuru w'igihugu yitiriwe Ntare, abaserukira ibihugu vyabo batandukanye n'abandi banyecubahiro nabo batanguye kuja gusinya mu gitabo c'iteka co gusezera nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Muri abo harimwo uwaserukiye igihugu c'u Burusiya Anatole Kanyenkiko yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi n'abandi.